Kwisije cyo ngunda gusingena Imana yaremye ibintu, ngunda gusingena Imana yandemye n'ibindi ndabikunda. Ngunda mama, Yesu wanshize mu isi, abagenzi, yego nibyo nyine. Ikintu nanga gusumba ibindi byose. Uvuga ati iki kintu ndacyanka n'umutima wanje wose. Nje ikintu nanga ingwara mbi za Shetani gose izo ndazanga. Kubera zituma mama wanje abura amafaranga, zituma mama wanje yangayika, zituma mama wanje atwikwa n'izuba kubera jewe, mugabo ico ndacanga cyane. Kandi ikindi nanga ko umuryango wanje utazorekana, ntuzorekane ugumuko nyine. Mama wawe akora iki? Mama wanje nta na kimwe akora, mugabo iyi minsi yeze yariko arakora, mugabo kubera yaragwaye ingwara ziwe zica zivyuka, yaciye areka kwanza gukora. Ingwara zimuvyuka ni ingwara izahe? Yumva umushishito umerewe nabi. Papa nawe akora iki? Papa akora ivya regidezo. Papa na mama barabana? Yego cyane. None izo ngwara ziterwa na Shetani, wavuze ko mama zituma ahangayika kuzuba, zituma abura amafaranga? Zituma abura amafaranga. Okay. None ni igiki wifuza kuba muri kazoza kawe iyo uri kuraba ubuzima bwawe? Nifuza kubaye. Icyo wifuza kuba nde muri kazoza kawe? Nifuza kuba nka perezida, nifuza kuba nk'umuntu ari iruhande rwa perezida, nifuza kuba umuntu akomeye cyane, nifuza kuba umuntu aciye mu ibarabara bakamukomera amashi, nifuza kuba ikintu kidasanzwe. Wifuza kuba icyamamare? Yego. Nawe wifuza kuba iki muri kazoza kawe? Nifuza umutwaje kubona ndaca kumubeshya. Nifuza kuririmba, ndifuza gusenga Imana, ndifuza kurya. Ariko wowe urakunda kurya? Ko ukunda kurya cyane. Ubwa mbere nakoze ati nicyo ikintu ukunda gusumba ibintu, uvuga ati nkunda umuceri. Ubu nandavuga ati wifuza kuba iki muri kazoza? Umubwiye ko wifuza kurya. Urakunda kurya cyane? Kubera iki? Ntukunda gukora, ukunda kurya? Ndaza amasaha. Biramaze gushika ukirirwa inzara? Ntibirashika. Kristo yarabaze gushika ukirirwa inzara? Oya. Abavyeyi bavyitwaramo neza cyane. Umuvyeyi wa Petite n'umuvyeyi wa Chris bavyitwaramo neza kugira ngo abana ntibabure ibyo bafungura. So bana baturongo mandababaze. Nk'ubu Imana yo kubaza ati Chris, wifuza yuko ndaguha iki? Wosaba Imana ko yoguha iki? Akubwira ati icyo umbwira cyose ndakiguha, ariko usaba ikintu kimwe. Wosaba ko Imana yoguha iki? Je nosaba gusa Imana angire umuvugabutumwa adasanzwe. Wosaba ko Imana iguha amavuta yo kuba umuvugabutumwa adasanzwe. Kubera iki wifuza ko Imana yakugira umuvugabutumwa adasanzwe? Kubera jewe ishengero nsengera bahora bamamagara pastor, nanje ngasenga Imana ingirire icyo kintu, abantu bose bazoze baramamagara pastor nyene ko bamamagara. Ku rusengero baguhamagara pastor, nawe ukacuvuga ati ndifuza yuko mu buzima nzoba pastor. Okay. Nawe tubwire, Imana nkubikubwiye ati mafiye nkeneye kuguha ikintu kimwe, saba ikintu kimwe gusa wifuza ndakiguha, wosaba iki? Amavuta yiki? Yo kwisiga.
niyo ushaka niyo ukeneye ushakira amavuta yo kwisiga use neza wagakobwa keza nagira wasaba amafaranga wasaba amavuta. Okay, bon. Shaka musiya mumbwire ko tumaze gutangura ishuri. Ana ku ishuri ryatanguye? Ubona ku ishuri bimenze gute? Jewe mbona ku ishuri bimeze neza. Mugabo kitameze neza mbona. Ubona ubwenge bwanje ko buragenda busubira inyuma ndasambura kiri imitego yose ya Satani mugabo biranga. Ubwenge bwo bugenda busubira inyuma. Ni kuvuga mu ishuri ubona bitora. N'ibyahe bikugora? Bingora. Français bito birangora na anglais na EM. Ibyo nizo bingora. Ngaho ibindi byose ndabitora. Calcul urayitora? Okay. Nawe n'ibyahe ibintu bikugora ko mumaze gutanga ishuri. Uvuze ko wiga mu wa kabiri? Ubibona gute ku ishuri? Biraza cyangwa ntibiza? Ntibiza? Kubera iki bitaza? Urasiba? Utaha tageze? Cyangwa bigisha baragukubita inkoni ntibagushishura? Niko iki bitaza? Kubera iki bitaza ku ishuri? Bikunanirira hehe byankira hehe ku ishuri? Okay. None Chris, uko uri kubona mu ishuri uko wavuze ko français, anglais na EM no kuvuga ibintu by'indimi na etude birakunanira utora ibiharuro. Wifuza kwiga iki ugeze muri secondaire? Wifuza gukurikirana iki ugeze muri supérieur? Nifuza gukurikira EM, français. Kandi ibyo bikunanira? Uzakurikirana ibikunanira cyangwa uzakurikirana bigitora? Uzakurikirana kandi ibyo ntora. Sawa. None nk'ubu waheza ishuri nawe wifuza kuzoba nde? Umwigisha, docteur? Docteur. Ushaka kuba docteur? Yego. Kubera ko ushaka kuba docteur? Kubera udocteur bwora ku bibazo byinshi. Igihe umuryango urwaye n'igihe nuvura n'igihe nokora kijya cyose kubera umuryango wanje ubugwaye kenshi ingorane zo zisunikwa mu miryango y'abandi bantu. Ndafasha abandi konyene. Wavuze yuko wifuza ko n'umuryango wawe uguma hamwe baguma bakundana nk'uko bakundana. Eske hoba hari indi miryango y'ababanyi ubona babayeho badakundana bigatuma wumva ko bikubabaza? Yego. Uramaze kubibona? Abagwana ukabibona mu bana nawe ukifuza yuko muguma mukundana. Imana izobikora. Hama wifuza kuba docteur kugira ngo witeho famille yawe, ugize ikibazo umuvure, kandi ashaka kuba pasteur umuvuga butumwa kugira ngo barungitse imyuka mibi ya Satani yose nayo nayitsinde ukaba nkako banamwita pasteur akiri umwana mutoya. Batugiye kufisa imyaka ingahe? Imyaka 11. Eske Chris uri muhira ufashike abavyeyi? Ndi muhira. Je ndakoropa. Ndagira kila kintu cyose mu nzu. Ndamesa impuzu zanje. Ndamesa impuzu z'abana. Ndabasasira abana. Ndabatekera igihe mama agiye. Urazi guteka? Nizahe njya uzi guteka neza? Je njya nzi guteka neza. Umuceri ndawizi kuwuteka. Ubugari ndabizi gucumba. N'ibiharage ndabizi guteka. N'inyama nyine ndazizi kuziteka. N'ishu ndazizi kuziteka. N'amasupageti ndayazi kuyateka.
nziza cyane. So abana bacu buno munsi abana twakoranye nabo numugisha gukorana n'abana ukumva abana icyo batekereza. Mbe Chris ndababaza bajye abana ubona bari mibarabara usanga batoragurira amagopo iyo babonye iki mu mutima no mu bwenge? Je niyumvira nabi niyumvira Imana yotuma umuntu akabasubiza mu buzima barimo. Numvira Imana yobafasha. Numva nabi kandi je ndameze neza mugabo abagenzi banje baturagura ibicupa numva nabi cyane. Birabishuka basengera naho ndasengera umugenzi wanje twigana yarafuye. Yafuye ryari? Yafuye ukwezi k'umunani. Pole sana. Twumvise kuzoza usengera abandi bana. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi Bujakidi yacu uno munsi imbere yuko tuyisozera ndamusaba Chris kugira ngo adusengere ngira asengere nabajya abana bari mibarabara, sivyo Chris? Kugira ngo kweza wa pastor kuzo muvugishwa Imana babivuza babisavye kuvuza ati Imana iramutse yonsaba ko ima ikintu kimwe umusaba ko Imana amavuta yo kuba umukozi wayo byo wasavye. Sawa rero kadusabe Chris abanza dusengere isengesho rigufi yongera asengere nabajya abana bari mu mabarabara bameze nabi batagira ibyo bafungura batagira nuko babayeho, sivyo? Duhumirize. Mana data kibirenge ndagusavye ujye Chris usenza amasengesho. Wowe umuntu agasenga numureka, umuntu agasenga uramumva. Mana ndakwerese bajya abana baturagura ibigopo reka ubafashe reka ubazigame reka ubarinde. Mana ndakwerese bajya abana baturagura hasi reka ubafashe reka ubasubize mu buzima bariri reka ubereke abavyeyi babo reka n'abavyeyi ubereke abana babo. Mana ndagufashije cyane. Mana niwe kibirengeye niwe ushoboye byose atari wewe na wundi yodufasha. Mana bajya abana ndabakwerese n'undi yafuye Mana ndamukwerese umwakire umuzigame. Mana reka bari uganza reka bari uboneka reka bari uganza kila kintu cyose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Akoze kudusenge gusa nagiye numva avuga ngo Mana ndagufashije cyane byari byagucanze ahubwo ari kuvuga ati Mana udufashe cyane kuko Imana niwe ifasha ikibirengeye, sivyo? Sawa rero abantu bakora gukurikirana gira akajambo kamwe ubwiye abana bo mwibarabara bameze nabi bashobora kubona iyi video cyangwa bashobora kuba bafise ababazi bora bi video cyangwa abo yokorako kugira ngo nabo bumve yuko ari abana nk'abandi. Gira akajambo ubwiye abana bo mwibarabara. Jewe ndabaramukije kandi nitwa Chris. Ndabifurije umwaka mwiza, ndabifurije ko Imana yobaduza, ndabifurije ko twongana, ndabifurije ko Imana yobagira neza, ndabifurije ko Imana yokora ikintu kidasanzwe mu muryango, ndabifurije ko Imana ubazigama ukabakura mu ivyo barimo ukabahuza n'umuryango wiwe ukabahuza na famille yiwabo ukabahuza n'abagenzi biwabo. Icyo nico je ndababwiye n'Imana ibahezagira. Amen. So murakoze cyane abakunzi ba Roy TV muko baradukurikirana ushaka kutagira subscribe kuri Roy TV channel yari aba kuri YouTube, Facebook na Instagram ugende ugire abonnement like yakeneye partage yawe ekana commentaire. Ni biganiro by'abana biba bikenewe cyane kumva uko abana nabo biyumvira uko batekereza uko nibwo Burundi bw'ejo. Si abana bazogumara abana n'ugwaruka rukura n'abana bato ariko bakura. Kuri micro ya Bella shaka nko bimenyereye inyuma ya kamera ni Only King abikora neza cyane mu kazi kiwe ahengeshanya. Reka tuyifuze umunsi mwiza vuye naho mwere ashobora ari mu ijoro ryiza ashobora mu gitondo cyiza ashobora kuba ari saa sita. Bon appétit turabakunda cyane naho utaha. Ciao ciao.